Don't you worry, that's the man. Don't you worry, don't you worry, that's the man. Our Babylon, that's the man. Our Novavi, our Rastaman, Nawon Avanu, Binungane. Don't you worry, don't you worry, that's the man. Yes, yes, yes. Jewe ndakunda umuziki. Jewe mu byo noba nkunda ndakunda umuziki, ndakunda n'abagenzi banje. Ahanene turi kumwe nta bindi tuvugana atari bijyanye n'amahoro n'urukundo. Hari nabyo mbere dukomboza, hari nabyo mbere turirimba. Ndafise umugenzi wanje ashaka kwibabwira n'umunsi n'umwe turi kumwe ngaha mu ni umurasta yenemera azi ibintu byinshi ubwenegene bwinshi yego je gitari ndakizi ariko noneho ndakizi sinaciye mu ishuri naracize nakimenya kuya kwa Bob Marley byose ndabizi ariko uwize nawe azagahita uyu mugenzi rero mukon arafasha byinshi akamugura byinshi mba ntazi hanyuma ubujyanye n'ubuzima bwa misi yose ndakunda abagenzi kandi bifuza yuko abantu bose bohinduka bakaba abarasta kubera rasta ni kimwe mu nzira zibiri Imana yo barashize ku isi nta cya gatatu kibaho cyari cya kane hari kuko kwa isi n'ijuru hari umugore w'umugabo hari Adamu na Eva n'ibindi byose naho ubwira icyo kuza usanga ari dete ibyo bintu jewe ndabyubahiriza cyane bose ariko muri ibyo rasta ni ikintu novuga nofatira ko karorero muri Bible ni inzira ifunganye inzira igororotse inzira irimo amahoro meza cyane bose n'urukundo peace and love kuvuga yuko amahoro n'urukundo nicyo kintu tuba twarabuze turakuze kugira ngo byose bishobore kumera neza dufatire akarorero ku bintu dukora ku bintu turirimba ibintu bitarasanzwe muzobyumva byinshi tukaba twabiririmbye bijyanye n'amahoro n'urukundo twebwe mu mibereho yacu turashigikira cyane ibintu bibiri aribyo Imana yashyize ku isi kuvuga amahoro urukundo no gusubiza hamwe ari nacyo bituma ndakubwire yuko abagenzi banje bose icyo ndabakundira ni impanuro z'urukundo z'amahoro benshi imbere hariho n'ibyo baza kumfasha bakitanga atari icyo bafise ni byinshi tumaze gukora mu ibarabara ubwenge wacu aho tuvuka nkiri umwana narakunda gukina football ku myaka 10 nagira football kandi nawukina neza cyane rwose hanyuma imyaka 15 12 15 natangiye kwiga ibijyanye na muziki narawuririmbye iminsi itari mike kandi warangiriye akamaro kubera nasanze ari wo mwuga mbere n'abandanya nkurikirana kubera ari umwuga ufasha abantu benshi kugira ngo bashobore kumenya ubuzima bwa misi yose yewe mu byiyumviro by'iwanjye kuva nkiri umwana mutoya narakunda gukina umupira kandi ababyeyi bari bazi yuko nzoguma nkina umupira mugabo byarashitse nanje ndaba inspire ya music ntangura kuririmba kuva ku myaka 10 nari umuririmbyi nabandanije gushika uno munsi mbere
abona yuko ari igikorwa kidashobora guhagarara kubera ari ikintu cyangiriye akamaro cyane rwose mu bintu byinshi bitandukanye. Muziki ni ikintu novuga yanashyize imbere mu mibereho ubuzima bwanjye bwose, n'umwana w'iwanjye nzamuraga kubera bifite akamaro, bishobora gufasha igihugu, kigafasha mbere n'isi yose bijyanye n'ubutumwa n'abari baratanga. Hanyuma n'abandanije bandana nkorana n'abandi baririmbyi, hariho turi kumwe mbere ngaha twazananye Mugoni, nawe nyine yaramfashije cyane rwose mu bintu bijyanye no kuririmba. Let's get together and feel alright. Hear the children cry, one love. Hear the children cry, one heart. Give thanks and the praise to the Lord, and now we feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all day, that it reminds. There is one question I'd really love to ask. There is one place for the blessing us who has heart of mankind just to save his own beliefs. One in love, what about one love? One in heart, what about the let's pray together and feel alright. Say it, give it thanks and the best to the Lord, and I will feel alright. Kundane barundi kundane, kundane, kundane turi bamwe kundane barundi kundane. Izi ngorane turimo nukubura urukundo kundane, izi ntambara zidahera nukubura urukundo kundane, oyo kundane, kundane, kundane barundi kundane, kundane, oh kundane turi bamwe kundane barundi kundane. Wewe utunze kunda bakene kundane, wewe aze uribuka bashonje kundane, kundane, kundane turi bamwe kundane barundi kundane, kundane, oh kundane, kundane barundi kundane. Ja, 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 Rastafari. Oh ja, ja, Rastafari. Mana muremyi wa byose, kora ibitangaza iki gihugu cyawe, Mana sagwa amahoro, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Yerekeye kuba ndi Rasta, si ikintu banteyemo, ikintu yewe nyene nashimye bivanye n'ubutumwa
babankurira baririmba baba rasta, naciye mwitamo nanje kuba rasta no kureka mbere ino mishatsi novuga yuko ari ikimenyetso c'amahoro n'urukundo, naho benshi batabibona nabifashe gutyo amahoro n'urukundo. No munsi ndi rasta akwije amategeko kandi ndifuza n'abandi bose, abantu benshi ndifuza ko isi yose ihinduka bose bakaba abarasta, apana abarasta b'umushatsi, abarasta b'ivyuya, abarasta b'ibikorwa. Ibikorwa nivyo vyaranze rasta. Rasta yamenyekanira ku mushatsi, rasta amenyekanira ku bikorwa. Kuba afise dread, benshi babonye dread barura urumogi cyangwa ibindi bintu, ariko icyo nyene babona ari kino muri twebwe nicyo cyatumye tudashobora gutera imbere. Nuko rero rasta atarangwa n'iki cyangwa na kiriya, rasta arangwa n'ibikorwa by'amahoro n'urukundo, rasta arangwa n'iterambere. Ibyo biranga rasta mu buzima bwiwe bwa misi yose. Jewe indirimbo kugira ngo wampoze indirimbo kenshi ajya ahantu hatuje atagwamo uriho, kugira ngo ashobore kwiyumvira ikintu gishobora gufasha cyane cyane urwaruka mu buzima bwa misi yose. Cyane cyane ndakunda gukorera urwaruka kugira ngo tubabere akamaro. Hanyuma byinshi mu byo nkompoza ndakunda gushyiramo amahoro cyane cyane indirimbo rero z'iwanjye nkompoza, si indirimbo zo ngaha nyene kuko mwabonye n'izindi. Ndifuza mbere indirimbo z'iwanjye ko zogira umwanya munini cyane ngaha ku isi, kugira ngo batange kubasha amahoro n'urukundo tuganisha gusubiza hamwe iterambere hanini usanga biturangisha. Nka jewe ibijyanye n'iterambere nshinga nk'uko muzobibona ahari hose, ariko nakunze kwicarana mbere n'abantu b'abarasta, kenshi ivyiyumviro ndabasaba, ivyiyumviro biba bifise umwanya muremure, apana za ndirimbo ndirimba uno munsi ejo ikaba yagiye. Muzozumva nyinshi zijyanye n'urukundo, zijyanye n'amahoro, zijyanye mbere n'iterambere. Akarorero ni nk'indirimbo zijyanye n'ubumwe bw'abarundi, muzobumva indirimbo nyinshi cyane bose, kandi isigura ko abarundi boja hamwe kugira ngo bagire iterambere ryabo. Twavuze yuko abarundi batagiye hamwe ntaco dushobora kwimarira twese. Nuko tujya hamwe rero muri iyo ntumbero dukompoza kugira ngo indirimbo turirimba zibashire hamwe kugira ngo babane neza, babane mu mahoro. Umwe mu gihugu umuhoro uramwa, duharanire amahoro ubutungane